MC Bombardment niko nitwa. Ni inkuru iriko iravugwa cyane gose kandi kurushaho kuvyumvira kuri social media zose kandi zige zitandukanye. Mu gihugu ca Uganda hakomeje kuzunguruka ifoto y'umuririmvyikazi wa gospel music ari kumwe na mugenzi wiwe, bose bakaba bari abagore, ivyo benshi bakunze kwitwa mu gifaransa lesbienne. Yaciye asohora ayandi mafoto kandi ari kumwe n'uwo mukobwa, aca yongera kandi arenza ko ayandi majambo kandi y'urukundo y'abantu bakundana, ubona ko bari muri couple nziza cyane kandi amubare ati ndakuravye mu maso mba numva noryama ugakora ico ushaka cyose ku mubiri wanje. Ni inkuru iriko iravugwa muri East Africa ariko neza mu gihugu ca Uganda. Ni inkuru yavugishije benshi cyane kubera yuko yatunguranye atamuntu umwe yo kuyumvira ko ibintu vyabaye ko vyuba byatangaje abantu benshi cyane. Nta muntu numwe yovyizira ubimubwiye ku munwa kiretse umweretse amafoto cyangwa saka video. Ariko muri iyi nkuru tugomba tugaruke ko ngaha mu kanya ndaza kukwereka neza amafoto ariko ataraka video. Ariko ni ibintu vyizewe cyane kubera yuko nyene vyo niwe yavyipostingire kuri social media ziwiwe akoresha. Uyu ni umuririmbyi wa gospel music. Za ndirimbo dukunda kuvuga ati ni indirimbo zihimbaza Imana, za ndirimbo zikunda guhindura imitima ya benshi cyane. Uyu mukobwa bamwita noneho Julie Bilungi, n'umukobwa wo mu gihugu ca Uganda akunzwe cyane, azwi cyane kandi mu kuririmba indirimbo za gospel music, aho yashize ku mugaragaro neza amafoto ari kumwe n'umukobwa mugenzi wiwe, aca yandika ko uyu ari we bari mu rukundo rudasanzwe, ari we barimo baracana mu bihe vyiza cyane by'abantu bakundana, bimwe dukunze kwitwa mu gifaransa lesbienne. Ndagusavye umpe umwanya muto cyane ndakubwire neza iyi inkuru y'uyu muririmvyikazi wa gospel music yatangaje abantu benshi cyane, yahagaritse imitima y'abantu benshi cyane abo muri Uganda. Iyi niyo nkuru yonyene iriko iravugwa mu bihugu bigiye bitandukanye vya East Africa cyane muri Uganda. A bombs a bombardment. Intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and the other. I'm special upon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. Pick your own dreams and go after them, so that one day when it starts reality, you are the first one to not rise. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. Ni animation time nkuko bisanzwe. YouTube channel yacu imwe rukumbi ushobora kumva ko amakuru agiye atandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi hamwe no hanze y'igihugu. Mijo Talent TV. Nimba urafyonza subscribe, reka ndakubwira ati Imana ikongereza imigisha. Nimba utarayisonda naho nico gihe ni nako kanya. Ni byinshi utazi, ni byinshi utabwiwe ugomba kumenyeshwa nanje MC Bombardment ariko biciye kuri Mijo Talent TV. Banze ndakwibutse gato mu mwanya utaratu subscribe aya makuru cyangwa se amateka abaririmbyi cyangwa se amateka y'uwo muntu wese akomeye cyangwa se amakuru ariko aravugwa akakanya ntuzovyumva. Ariko ni wamara gutunda subscribe amakuru neza azoza aragushikira gatanu kuri gatanu. Ariko nanone uci ushobora kugwa kengeri kugira ngo notification ize iragushikira byoroshe cyane. Sinzi ko twovuga ko ari igitangaza mu bindi, sinzi ko twovuga bino bintu ko ari isi iriko irarangira, sinzi ko twovuga yuko ari urukundo rudasanzwe, sinzi kandi ko twovuga yuko ari ukoroga cyangwa se ugufatirwa ibihano bigiye bitandukanye. Urashobora gufatirwa ibihano na mugenzi wawe bivanye n'amakosa ushobora kuba waramukoreye, bigatuma akorogesha cyangwa se akaguhindura mu bitekerezo, bigatuma nawe ufata indi myanzuro utari witeguye gufata. Tuvyite nkuko cyangwa tuvyite ukundi kuntu. Ngiyi inkuru noneho idasanzwe aho ushobora guca ari hose kuri social media zige zitandukanye. Na yindi nkuru ushobora kubona atari iyi y'umuririmvyikazi wa gospel music yitwa Julie Bilungi wo mu gihugu ca Uganda. Ariko vyanka vyakunda aho isi iriko irerekeza se heza namba, aho bamwe twari twizeye yuko ari bo bashobora kuduhindura mu mitima,
aribo bariko noneho barakora ibidasanzwe, bariko barakora vya bintu bitokora umuntu uwo ari we wese. Turi hano hirya mu gihugu ca Uganda, aho ariko havugwa umugore akundana n'umugore mugenzi wiwe. Uyu mukobwa rero bitwa Julie Bilungi, akaba ari umuririmbyi kaze azwi cyane hariya mu gihugu ca Uganda, aririmba indirimbo za gospel music zimwe dukunda kwitwa indirimbo zahayagiza Imana, cyangwa se indirimbo zikunda guhindura imitima y'abantu benshi cyane, cyangwa se ibitekerezo by'abantu benshi cyane, bigatuma abantu baja mu nzira igororotse, bavuye mu nzira itari nziza, noneho bakayoboka Imana. Mu gihugu ca Uganda hakomeje kuzunguruka ifoto y'umuririmbyikazi wa gospel music ari kumwe na mugenzi wiwe, bose akaba ari abagore. Amajambo meza cyane uyu Julie yabwiye kw'isi. N'uyu mukobwa rero yitwa Julie Bilungi, ariko uyu mukobwa wa gospel music akaba yamenyekanye cyane nka Julie Matesa Sira. Niryo zina benshi cyane bamuziko, niryo zina ushobora kuvuga buri muntu wese akamwumva cyangwa se akamenya uwo ari we, Julie Matesa Sira. Kuri ubu rero ariko aravugisha abantu benshi cyane bagiye batandukanye kubera amafoto yashize ahabona, akarenzaho kandi n'amajambo akomeye cyane nk'amwe ay'abantu bashobora kuba bakundana cyangwa se bashobora kuba bari muri couple. Ayabwira umukobwa wiwe mugenzi wiwe amubarira ati, kuva igihe ndakubona ubwa mbere nananiwe kwihangana ibindimwo, kuko niyumvisemo urukundo rudasanzwe, ndagukunda birenze kandi ukuvyumvira. Ayo niyo majambo uno mukobwa yarengeje ku nyuma yaho ashiriye ayo mafoto hanze ari kumwe na mugenzi wiwe, ivyo benshi bakunze kwitwa mu gifaransa lesbienne. Yaciye asohora ayandi mafoto kandi ari kumwe n'uwo mukobwa, aca yongera kandi arenza ko ayandi majambo kandi y'urukundo y'abantu bakundana, ubona ko bari muri couple nziza cyane, kandi amubare ati, ndakuravye mu maso mba numva noryama ugakora icyo ushaka cyose ku mubiri wanje. Uyu mugore Julie asanzwe aririmba indirimbo zihayagiza Imana gospel music. Yari yatanguye kubakana ubwa mbere n'umugabo wiwe, kandi bongera bavyarana abana babiri. Ariko rero nyuma yaho uwo mukobwa Julie yaje gutandukana n'uwo mugabo, bagira divorce, batandukana, umwe aja ukwiwe uyundi aja ukwiwe. Uyu mukobwa rero niwe yaje gutsimbatara cyane, aramenyekana cyane mu ndirimbo za gospel music, aramenyekana, aravugwa cyane mu gihugu ca Uganda hamwe no hanze y'igihugu. Uyu mukobwa rero umwanzuro yaje gufata mu nyuma yaho atandukaniye n'umufasha wiwe, aho bagize divorce n'umufasha wiwe, ingingo yamfashe yatangaje abantu benshi cyane. Umukobwa gukundana n'umukobwa vyoba bisiguye iki ku baririmbyi ba gospel music? Ni babandi twari tuzi ko ahubwo boza bahanura abo bantu bakundana bose basangiye ibitsina. Ahubwo rero uyu mukobwa iyi ngingo yafashe iriko irateza uruhagarara abantu benshi cyane, iriko iratuma abantu benshi cyane biyumvira ati, mbega ni kubera iki yafashe iyi ngingo? Ni kubera iki yafashe iyi ngingo yo gukundana hamwe na mugenzi wiwe w'umukobwa? Lesbienne koko umuririmbyi wa gospel music? N'ubwa mbere bibaye, n'ubwa mbere vyumvikanye kuva isi yakabaho, aho umuririmbyi wa gospel music, aho umuririmbyi asanzwe ahanura abandi bantu bagiye batandukanye ngo bayoboke inzira igororotse, baje mu nzira igororotse. Ako yafashe iyo ngingo bikaba byatangaje abantu benshi cyane mu gihugu ca Uganda. Niyo nkuru iko iravuga kuri social media zose ushobora kuba ukoresha wewe cyangwa se udakoresha. Niyo nkuru yonyene iriko iravugwa ya Julie Bilungi. Iyi ni animation time, iyi kandi ni isi ya none, iyi kandi niyo misi tugezemo. Benshi batanguye kuvuga ati, basi dukaze amasengesho abe menshi cyane, kubera yuko bagatwaye twizeye, bagatwaye tuzi yuko batoshobora gukora ibyo twiyumvira, nibo bariko barabikora. Noneho umisi uzokumva ngo na patiri yakoze biriya, canke wumve ngo na sheikh cyangwa se imamu ngo yakoze biriya, kandi canke ngo wumve ngo manseur yakoze biriya. Amasengesho abe menshi cyane nyamuneka, kubera ko iyi si tubaye ko uyu munsi
siyo ya kera. Isi igenda ihindagurika, abantu bakomeza guhindagurika kandi ugutandukanye. Ndazi neza yuko bishobora kumfasha nawe kandi bikagufasha cyangwa se bigafasha mugenzi wawe. Iyi ni animation time. Jendi MC Compartment, aho ndakugezaho amakuru ariko aravugwa aka kanya. Cyangwa se amateka y'uwo muntu wese ariko arakora uko ashoboye kugira ngo abigende neza cyane, cyangwa se uwo muntu wese afise izina rikomeye kuri iyi si y'Imana. Reka tuze dusubire uyundi munsi mu kindi kiganiro, noneho amateka y'abaririmbyi cyangwa se amakuru azoba ariko aravugwa ako kanya. Nico niyemeje, niyo nshingano yacu ya Mico Talent TV. Nimba uratonze subscribe, Imana ikongereza imigisha. Nimba utarayisonda naho, nico gihe ni nako kanya. Uyundi munsi akandi kanya. Ciao ciao.